Twagiye rero Bibiliya zanyu tugiye kurabira hamwe iciyumviro gihagaze ku umutima uherekeje igikorwa c'umucuranzi mpimbazamana. Umutima uherekeje igikorwa umucuraranzi mpimbazamana. Turaraba ubuzima bw'umucuraranzi kandi umwanya ni wadukundira turaza kuvuga kuri aspect technique ikijanye n'ubuhinga kugira ngo bikunde, nubwo vy'ukuri iyo point ya kabiri itona turazishinga cyane, dufise icyo dukeneye kwivuga ko ariko ntikihutirwa cyane nk'iki cyambere. Bimwe mu bisomwa twisunga, reka turabe Matayo 25 umurongo wa 14. Matayo 25 umurongo wa 14. Matayo 25:14 haravuga ngo umutwe w'amajambo umugani w'ababikije itaranto. 14 bizoba nk'ivy'umuntu agira agende mu mahanga ahamagara abantu biwe abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza yungukamwo izindi itaranto 5, n'uwa 2 abigenza atyo yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira yimba mu kuzimu ahisha amahera ya sebuja. Hashize igihe kirekire shebuja w'abo bantu aragaruka asuzuma ibyo yabasigaranye. Wari yahawe itaranto 5 araza azana itaranto zindi 5. Ati mugenzi, wari wansigaranye itaranto 5, ehe nungutsemwo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto 2. Ati mugenzi, wari wansigaranye itaranto 2, ehe nungutsemwo izindi itaranto 2. Shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto 1. Ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi byawe. Shebuja aramwishura ati wa muntu wanje mubiwe wakinebwewe, waruzi ko nimbura ibyo ntarimye nkakumakuma ibyo ntasanzaje. Nuko warukwiye kujana amahera yanje kuyacuruza, nanje nagaruka nkaronka yanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyihe ufise itaranto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. Nuko umuntu nuyo muntu wanje w'imburakimazi ni mu mute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Cete ca mbere c'Abikorinto igice c'indwi umurongo w'indwi. Nagomba ko abantu bose bomera nkanje, ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahawe n'Imana, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Icete ca mbere ca Petero igice ca 4 umurongo wa 10 na 11. Mufate nkama iyo mirongo niturongora mu cigwa tugiye kugira. Icete ca mbere ca Petero igice ca 4 umurongo wa 10. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane,
nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana b'uburyo bwinshi. Umuntu iyo avuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Umuntu iyo agabuye agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana itegwe icubahiro muri byose ku bwa Yesu Kristo, afise icubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzifashishe abandi nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana ku buryo bwinshi. Umuntu iyo avuze avuge nk'ubivugishijwe n'Imana. Umuntu iyo agaburira abandi agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga. Umuntu iyo avuze umuziki awuvuze. Umuntu iyo aririmba aririmbe umuntu iyo akora production akore umuntu icyo akora cyose. Impano cyangwa ingabire yahawe hari ukuntu ahamagarirwa kuyikoresha, ngo kugira ngo Imana igire iki? Iterwe icyubahiro muri bimwe bimwe, muri byose. Okay. Kubwa Yesu Kristo afise icyubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Ibyo bisoma mumva bitikwije gahemwe. Umutima uherekeje igikorwa c'umucuraranzi mpimbazamana. Mu ntangamarara nagira ngo twumve imvugo ya Bibiliya mu buryo butandukanye. Hari itaranto, hari impano, hari ingabire, hari ubuhinga. Itaranto, impano, ingabire, ubuhinga. Ibyo byose bivuga ko ni ikintu uhabwa n'Imana kugira ngo gikoreshwe mu gutorera umuti ingorane runaka. Ijambo impano urumvamo ikintu wahawe, impano. Ingabire urumvamo ni kado. Okay? Ikintu utaguza amafaranga, ikintu wahawe n'undi muntu akakiguha cyitwa impano. Ingabire, gift, ni ikintu vy'ukuri dukwiye gutahura neza ko si ikintu twebwe dufabrika, ariko ni ikintu duhabwa. Uwakiduhaye rero afise condition akiduhanana. Bibiliya irakoresha indi mvugo: umubwiriza, umubitsi, ekonome canke umukozi. Uwahawe iyo mpano yitwa umubwiriza, umubitsi. Nyiri icyo kintu yakiguhaye ngo mbikira. Hama mu nkuru twumvise ababikijwe itaranto barahawe umume wese ku rugezo yizigiwe ko n'icyo ategerezwa gukoresha izo taranto. Impano rero ni ikintu umuntu ahabwa n'Imana kugira ngo gikoreshwe mu gutorera umuti ikibazo runaka canke ingorane. Aha tukiri mu ntangamarara, Imana iduha impano zihwanye n'ubushobozi dufise, nta nyinshi canke nke zibaho. Imana iragororotse, iduha impano zihwanye n'ubushobozi izi neza ko dufise, nta nyinshi canke nke zibaho.
impano y'umuntu ni imucira inzira. Impano niyo ica inzira ku munyempano ikamushikana mu kibanza runaka c'uburongozi canke cyo kwizigirwa. Ibibanza turimwo vy'uburongozi, aho uri, ivyo ukora, ivyo ubarizwamwo ubu birafitaniye cyane isano n'impano canke ingabire yawe. Yesu ashimwe. Ikibazo rero si ubwinshi bw'impano uhabwa, ikibazo ni ingene ukoresha neza impano wahawe n'Imana. Impano yose wahawe ifatanye n'ivyubazwa, ifatanye na responsabilité y'igikorwa c'ubuserukizi bw'uwaguhaye iyo ngabire canke iyo mpano. Ni ukuvuga ngo kubw'iyo mpano userukira uwayiguhaye. Ntiyayiguhaye kugira ngo wiserukire, iyo mpano nyene kuyiguha yayiguhanye responsabilité, kandi iyo responsabilité itangurana no guserukira nyene kuyiguha. Ikiruta vyose, wewe ubwawe uri impano. Uri impano ya mugenzi wawe. Haleluya. Uri impano y'umuryango wawe, uri impano y'ishengero usengeramwo, uri impano y'iki gihugu. Ibyo ni ibintu bike dushobora kubona mu ntangamarara kugira ngo dutahure ubwa mbere source y'impano n'igituma Imana iduha impano. Nta muntu adafise impano. Nta muntu Imana itahaye ikimumenyekanisha canke ikimugaragariza ko afise uwaserukira, afise ico yatumwe. Ni impano. Mbega identité canke akaranga k'umunyempano nakahe? Umunyempano mpimbazamana, umucuraranzi mpimbazamana. Iyo tuvuze rero itaranto, ingabire, impano, hano cadre turimwo, igikorwa twahamagariwemwo, aha twahuye nk'abacuraranzi mpimbazamana. Sinzi igituma batakoresheje abacuraranzi gusa. Murazi igituma. Kuko abacuraranzi ni benshi, kandi ubwinshi bwabo abandi bacuraranzi batari abacuranzi mpimbazamana bakoresha do, re, mi, fa, sol, la, si. Abacuraranzi mpimbazamana hari izindi note dukoresha zakorotse ziva mu ijuru mu buryo bw'amahishurirwa akomeye cyane, atuma vraiment dutandukana n'abandi bacuranzi batari abacuranzi mpimbazamana. Ndazi ko musenga cyane, hari uwo bamaze kugira ihishurirwa z'ayandi manota y'umuziki canke ayandi majwi y'umuziki atazwi ku isi. Ntayo. Nta n'uwo yarayahishuriwe muri iri joro kugira ngo adufashe gutera intambwe yindi, kugira ngo louange yacu itere imbere kurusha uko imeze uyu munsi. Ntawe. Okay. Nashatse guca karongo ko igituma havuzwe ngo umucuraranzi cyangwa abacuraranzi mpimbazamana hariho igituma. Nuko hariho identité
hariho umwihariko w'abo bantu ari bo wewe nanje. Hariho umwihariko hashyizwe ko mpimbazamana. Ubundi twari kwitega ko itandukaniro rihera ku budasa bw'amanota dukoresha n'amajwi dukoresha abandi bataramenya Kristo bakoresha itandukaniro, ariko ntarihari. Identite ya mbere na gakiza. Hagera udusomera Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Igituma twitwa abacuraranzi mpimbazamana, hari kidutandukanya. Ikidutandukanya ntigihera kuri onction, ntigihera ku ngene twambara, ntigihera ku majambo dukoresha mu ndirimbo turirimba canke abacuraranzi twakompanya. Oya, igituma twitwa abacuraranzi mpimbazamana nuko harimwo ico ciyumviro c'ubumana, ico kintu, iyo mvugo y'ubumana duhimbaza. Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa mbere, umutwe w'amajambo uvuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda. Urakoze, bigenda buke buke. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibishumuro by'ibyaha byanyu. Umucuranzi wese ari hano, umucuranzi mpimbazamana ari hano, ukaba udatahura iyo eta yabo tuba turi imbere yuko tuza muri ibi turimwo, ntiduhava twumvikana. Subiramo. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye. Yariko arabwira abande? Yariko arabwira sawa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu. Ubu rero hari ikibazo cy'uko aha turi, ivyo turimwo, ingene dusa, ingene twambara, aho dusengera, abapasiteri bavugwa ko basizwe kurusha abandi, abaririmbyi vyitwa ko basizwe kurusha abandi, amasengero dusengeramwo, amwe dekoro zitandukanye par rapport y'izindi, ivyuma dukoresha biri performant kurusha ibindi, abaririmbyi baririmba neza kurusha abandi. Ivyo vyose ni bimwe mu bishigwamwo inguvu nyinshi cyane, ariko kandi ivyo ni vyiza, ariko birafise ikibiruta. Akaga rero kari hehe? Nukuba umucuranzi mpimbazamana me atamakuru ufise avuga kuri kahise na kubu kawe. Subiramo rero. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere,
niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera. Natwe twese nuko twari tumeze. Ushikanye kuri 3. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabo kurakigwa nk'abandi bose. 4. Ariko Imana gezaho. Yes. Umuririmbyi, umucuranzi, impimbazamana ategerezwa iyo eta atezwa kuyitahura. Atayitahuye ni ukuvuga ngo hari ikibazo gikomeye cyane, kandi icyo kibazo ni simusiga. Kubera iki? Hakaba flu, hakaba igifungu muri ku nkuru y'agakiza ku byerekeye ubuzima bwawe. Hari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo akarangamutima canke umutima uherekeje umucuranzi mpimbazamana uhera kuri identite. Kera mwari mupfuye, mwishwe n'ivyaha vyanyu. Bamwe muri mwebwe mwizera ko iyi mvugo Paulo avuze kuri bamwe ntitahurika, abandi harimo gukavya. Ariko Paulo icyo avuga arakizi. Sinshaka gusubira inyuma ku bavyeyi bacu ba mbere, icyo Imana yababwiye. Urupfu rutangurana no gutandukana n'Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abo bose n'amadini yose, aho dusengera, aho so na nyoko basengeye bagakorera Imana, n'ubu abakiriho. Ariko rero wewe ku giti cyawe ufise histoire yawe ivuga ku nkuru y'agakiza. Umuntu wese ngaya ategerezwa kugira inkuru yiwe y'umwihariko ivuga kuri iyi mvugo Paulo avuga ko hari igihe imbere yuko hagira ikiba kijanye n'agakiza, uko twasa nuku twari dupfuye twishwe n'ivyaha. So ugasimbira ku mpano no gukorera Imana, ukaburi mu bijanye n'ingabire no gukorera Imana, me iki kintu kidatahurika mu buzima bwawe, hari ikibazo. Haba hari ikibazo. Kugira sindahatebe, ariko nagira ndabereke ko hakomeye cyane kurusha uko muvyibaza. Kubera ko aha hadatahuritse, twisanga dufise abacuranzi mpimbazamana ariko atabucuti bafitaniye n'iyo Mana bahimbaza, bavuga ko bahimbaza. Kandi nuko guhimbaza kubatako, kubera ko uguhimbaza kukuri gutangurira mu kuvuka bwa kabiri. Ni gutangurira mu gucuranga, ni gutangurira mu kuririmba, ni gutangurana n'ikirere umuziki ushobora gukrea iyo twakoranye mu masengero canke turi mu vyumba vyacu. Ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 aravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwadukijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu.
kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Murakoze. Agakiza gakwiye guhabwa, gasanzwe ari valeur idashobora kuvugwa mu majambo, ariko kandi gakwiye gutahurwa mu buzima bw'umucuraranzi nk'ikintu kiruta ibindi vyose agaciro mu buzima bwacu bwo gukorera Imana, mu buzima bwacu Kristo. Agakiza kadatahuwe ni ukuvuga ngo turashobora gusanga ivyo turimwo bifise kabaza gakomeye cyane. Agakiza gatuma tubaho ubuzima vy'ukuri buhimbara Imana, kuko guhimbara Imana n'ubuzima udashobora kuronka en dehors y'agakiza. Nta kindi kintu rero woronka wo kwifashisha nk'impano canke nk'ingabire, na cane cane ko uwo duhimbaza niwe yaduhaye izo ngabire nyene, niwe yazitubikije. Nta kindi rero tworonka cyo kumuhendahendesha ngo kimuryohere mu gihe ubuzima bwacu butariko buramuhimbaza. Naho umutima w'umucuraranzi mpimbazamana utangurira. Ibindi vyose birakurikira, ibindi vyose ni bito, ibindi vyose vyubakira kuri ico cyitwa akarangamutima k'umucuraranzi mpimbazamana canke identite y'umucuraranzi. Bikwiye kuba clair ko kuvukira mu miryango ikijijwe sivyo bitugira abakijijwe, kuko ico kirimo confusion mu masengero yacu. Abacuraranzi twese twahuriye hano benshi ndabona tukiri bato, ni ukuvuga ngo hariho amahirwe menshi yuko benshi muri twebwe bavuka mu miryango y'abavyeyi bakijijwe. Kuba wavukiye mu muryango w'abavyeyi bakijijwe sico kiguha iyo identite y'agakiza. Kubera ico kirateye confusion. Bifatiye kuko uvukira muri uwo muryango, hanyuma ntiwigishwe ubutumwa bwiza, ntiwumve ubutumwa bwiza, kuko Pawulo avuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ni ubushobozi buzanira uwizera agakiza. Iyo utumvise ubutumwa bwiza, haba hari amahirwe menshi yuko wisanga mu vy'Imana no mu byo gukorera Imana ariko utarakizwa. Hama iyo wumvise ibisanira by'ubutumwa bwiza, kuko burahari, ibisa n'ubutumwa bwiza bitari ubutumwa bwiza, bitavuga Kristo ariko bivuga abantu, bivuga amasengero, bivuga imigenzo y'abakizwa ariko bitari ubutumwa bwiza, ukisanga usa n'abakizwa mu nyambaro no mu mvugo
ariko utavutse ubwa kabiri, hanyuma ukisanga uriko urakorera Imana, uriko urakoresha impano ariko utavutse ubwa kabiri, uri umukandida w'abaja, umukandida wa Gehinomu, kandi vyitwa gukorera Imana. Naho rero bikomereye. Identite yawe nk'umucuraranzi mpimbazamana nitangurana n'impano, itangurana n'agakiza. Agakiza rero nikatatahurwa ngo kakigwe, ni ukuvuga ngo ivyo turimwo birimo kabaza. Okay, gukorera Imana mu ngabire zacu nibisubirira agakiza. Ni ukuvuga ngo nocuraranga Imana ikanyemera, nubwo ntakijijwe, nubwo ivy'agakiza ataco ndabiziko, ariko nofatira abaririmbyi, no kwitanga mu rusengero ngacuraranga, hanyuma kuba umwana mwiza mu rusengero ngacuraranga, ngafasha Imana n'ingabire nahawe, Imana yoheza ikanyemera. Oyaye, gucuraranga kwawe kuba yabaye kwiza cyane, canke kuri ku rugezo rwo kuba ucirondeza, ntibishobora gusubirira agakiza gakenewe cyane mu buzima bwacu nk'abacuraranzi. Abanyumva muvuge amen. Ivyo iyo bimaze gutahurwa, mu rufatiro rukomeye cyane, kuko rutuma noneho ingabire zacu, rutuma tumenya icyo duhamagariwe gukora mu nzu y'Imana. Kimwe mu bintu bidutahura iyo twubakiye kuri urwo rufatiro, identite yacu ikaba yubakiye ku gakiza, icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu, intahe y'icyo Kristo abandanya gukora mu buzima bwacu, noneho ingabire zacu zitangura gutomokerwa neza icyo zimaze mu nzu y'Imana. Dutangura gutahura neza ishengero icari cyo. Ishengero niriba rikiri ahantu tuja guhiganisha ingabire zacu, tukazipanga ku rutonde rw'ingene zimwe ziruta izindi agaciro. Kubera ko mu vyumviro vy'umucuraranzi, umucuraranzi agumana ivyumviro hafi yuko gucuraranga bibuze mu isengero, iryo sengero rica rihomba. Nico gituma kubera ko ndi umucuraranzi nkwiye gufatwa neza imbere y'abandi bose. Si bibi nuhanagura intebe arifuza gufatwa neza, nukoropa hariya mu nzu y'ubwiherero nawe afise uburenganzira bwo gufatwa neza. Ivyo vyumviro vyose biri deplace bihera he? Bihera kuri manke ya rwa rufatiro. Agakiza gafise ikibanza kingana gute, agaciro kangana gute mu buzima bw'umucuraranzi mpimbazamana. Hanyuma iyo ngabire yo gucuranga nahawe irushanya gute n'izindi ngabire zikora mu nzu y'Imana. Niyihe ikwiye kuronka agaciro mu nzu y'Imana kuruta iyindi?
iyo aho hatari umuco twisanga mu bibazo turimo uyu munsi, aho ingabire zacu zo gucuranga zihinduka, dusanga twazikikuje ukuzazanirwa n'impari mu nzu y'Imana canke aho duherereye. Okay, igikorwa umucuraranzi akwiye gutahura igikorwa cy'ubuherezi. Akwiye gutahura ko ari umuherezi nk'abandi bakristo bose. Umucuraranzi afise ibango ry'ubuherezi nk'abandi bose, bene data n'abashiki bacu n'abakozi b'Imana bose bazwi mu ngabire runaka n'abandi batazwi mu ngabire, udahamvye ingabire zabo nk'uko uvyibaza kubera ko zidasa n'izurimwo. Umucuraranzi akwiye gutahura ko afise igikorwa canke ibango ry'ubuherezi nk'umukristo uwo ari we wese. Kubera iki? Kubera yuko mu isezerano rya kera hari umuryango wa Aroni wonyene wari ufise ibango ry'ubuherezi. Umuherezi umwe yari afise igikorwa ko rimwe mu mwaka aserukira ihanga ryose rya Isirayeli kuja gutanga ikimazi. Niwe yari yemerewe kwinjira ahera cyane kugira ngo atange ikimazi ciwe, atange ni kimazi c'ihanga rya Isirayeli. Mu isezerano rishasha turabona umuherezi mukuru yitanze nk'ikimazi, niwe Kristo. Hanyuma ico kimazi nico rupfu rwiwe, gusesa amaraso yiwe kugira ngo wowe nanje ducungurwe. Tumaze gucungurwa duhindurwa abaherezi bakora ibango ry'ubuherezi imbere y'Imana. Haleluya. Paulo agaca bivuga mu mvugo nibaza ko umuntu wese yatezwa gutahura mu Baroma 12. Aha dusomere Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kibwirwa abizera bose, kandi abizera bose wewe nanje impano dufise yo gucuranga turimo. Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma 12 umurongo wa mbere aravuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, nibyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Hano turumva imvugo yo gutanga imibiri yacu nk'ibimazi. Iyo wumvise ikimazi wumva igicaniro, iyo wumvise igicaniro n'ikimazi wumva ibango ry'ubuherezi. Haleluya. Umucuranzi mpimbaza ategerezwa gutahura ko ubuzima bwiwe, igikorwa dukora masaha 28 kuri 28 twahawe ibango ry'ubuherezi. Umucuranzi mpimbaza akwiye gutahura ko ubuzima bwe bugizwe nawe nk'umuherezi, kandi ubuzima bwe bugizwe ni no gutanga ibimazi. Uyu mwanditsi avuga ngo twitange nk'ibimazi. Mwibuke imbere yo gutanga impano yacu nk'ikimazi, uyu mwanditsi
avuga ngo wewe witange nk'ikimazi. So nta kimazi Imana yonezerererwa, nta kimazi woronka Imana yonezerererwa kurusha wewe. Haleluya. Kuganira rero n'abacuraranzi nimwibaza ngo biroroshe. Ubu hari abariko barapretenda ko bariko baranyumviriza, ariko kandi bariko barapanga, bariko baravuga ati jewe nibaza ibi n'ibi n'ibi. Ivyo wibaza usanzwe ubifise biri muri wewe. Wontiza amatwi n'umutima, hanyuma nk'uko batubwiye ukandika icyo kibazo, kumbure kiza kudefiya ivyo ndiko ndakubwira, wowe ukoze. Okay? Kuko mu gisata c'abacuraranzi mpimbazamana harimo ibibazo vyinshi cyane, harimo impari nyinshi zingene dufatwa, zingene twevoliwa, zingene twiyumvirwa. Abana bivuze ati twiyumvirwa, batuvuga ko tudakijijwe, baratubeshera. Bibiliya niyo yonyene, nico gituma ijya point ayihereyeko. Ivyo batuvuga ko nivyo batatuvuga ko ndidukwiye kubita ku mwanya. Imana ikituvuga ko nico cyo. Hanyuma kandundura bazobamenyera kuvyo bama. Point. Ivyo twama nivyo bigaragaza ko batubeshera canke batatubeshera. Kuko ni turi mu buzima bw'inyegeje ahantu, turi mu buzima, turi mu kibano, turi ku mugaragaro. So ivyo dukora birashobora, ivyo ingene twifata birashobora gushingira intahe ko dukijijwe canke ko tudashikijijwe. Ntidukwiye guta umwanya rero kwiyumvira ngo baratubeshera, ivyo batuvuga oya, uwo mwanya ntawo tworonka. Igikorwa rero c'umucuranzi mpimbazamana ni ibango ry'ubuherezi. Duhereza iki? Umuherezi afise ubuzima abaho, kandi umuherezi abaho atanga ibimazi. Dukwiye gutandukanya rero. Ikimazi kirashobora kuba ciza, ariko kigahumanywa n'utanga ikimazi. Ivyo ducuranga, ivyo turirimba si bibi, ariko twebwe tubicuraranga tumerewe gute? Turi bande? Twaravutse ubwa kabiri? Ivyo twakompanya n'amako amwe ahanitse, ayandi abayabaye, ayandi ari komplike, tugerageza gukomplika, ajanye n'iki kinjana. Ivyo ijuru ribivuga kwiki? Nivyo ijuru rifise ku mutima no mwitwarariko, canke ubuzima bwacu twebwe abacuraranzi bumeze gute? Kubera ko ikimazi coco nta ngorane gifise, ariko ikimazi gishobora guhumanywa n'utanga ikimazi. Nta muherezi n'umwe yifuza gutanga ikimazi ngo nicakirwe. Mu isezerano rya kera turabona abantu babiri batanze ibimazi. Ubwa mbere ni Kaini na Abeli. Umwe muri bo ikimazi ciwe nicakirwa. Kubera iki kitakiriwe? Imana yaramubwiye igituma kitakiriwe. Kaini. Haleluya. Umucuranzi mpimbazamana n'umuvugishwa. N'umuvugishwa. Hari igihe tuzazanirwa tukavuga ati none twebwe
ko tutari muri ya mabango atanu, ko tutavugwa muri ya mabango atanu, twebwe turi he? Haleluya. Turi he? Kubera iki isezerano rya kera tubona ko abavugishwa n'abagiye ku rugamba baba begeranye cyane n'abacuraranzi? Ni ukubera iki? Ibyo bintu nimubifate minenerwe, kuko Yehoshafati we, 2 Chroniques 20, Yehoshafati we mu gutonda urugamba, kiriya gice kiravuga neza ingene abacuranzi n'abaririmbyi ngo bari bashajishije ukwera. Umucuranzi wese yategerezwa gutahura iyo message. Muravyandika bimwe nitubisoma, kandi inkuru zimwe za Bibiliya murazizi. Hanyuma 1 Samuel 10:5 turabona Sauli agiye kurondera indogoba za se. Abwirwa ni 1 Samuel 10:5, arabwirwa ngo uraza guhura n'akagwi k'abavugishwa n'Imana bafise amakembe, utugoma, imyironge n'inanga bigenda bivuga imbere yabo. Haleluya. Umucuranzi iyo adatahuye ko impano yiwe ifatanye no kuvugishwa. Ninde yadusomeye ngo ivyo mukora vyose mubikore nk'abavugishwa, nk'abakorera Imana, nk'abavugana n'Imana. Isezerano rya kera rirerekana ikibanza c'umucuraranzi. Dawidi atogwa kugira ngo aze kuvuza inanga ku kirimba. Hari ibintu byinshi babanje kuraba. Hari ukuntu Bibiliya imuvuga ingene yari yubatse. Ayo majambo murayazi. Muri Samuel wa mbere 16:11 ngo numucuraranzi w'umuhinga, umuhizi w'inkomezi, azi kurwana, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Ndiko ndihuta kubera ko mbona umwanya watujanye, ibindi ndibaza ko biza mu mwanya w'ibibazo. Nguko umwe mu bacuraranzi bo muri kahise banditse amateka mu gucuraranga, bakoreshejwe n'Imana, kandi yari umuntu akomeye cyane. Nguko ingene Bibiliya imudekriva. Umucuraranzi w'umuhinga kuva ku murongo wa 18, 1 Samuel 16:18. Numucuraranzi w'umuhinga. Ivyo buhinga turaza kubivuga nitwaronka kanya. Numuhizi w'inkomezi. Nukuvuga ngo numuntu atahuri impano yiwe, atabivamo nkuko Pastor Joy yabivuyemo. Kujya yatubwiye. Azi kurwana, arashishikara. Icyakora gikorana umwete n'umusatirizi. Hanyuma sivyo gusa, urundi ruhande ngo aritonda mu byo avuga. Haleluya. N'umuntu w'igikundiro. Cyo gikundiro ucyumvire mu buryo bw'imwemu, n'umuntu wa caractère, n'umuntu yubakitse mu mero, n'umuntu adahubuka. Hanyuma ngo
uhoraho ari kumwe nawe. Umucuraranzi wese ari hano, urugezo rwose uriko, hamwe wo kwifuza kuvugwa ko ibintu nk'ibi, wowe uteye intambuko ikomeye cyane mu muhamagaro wawe. Ariko dutakaza umwanya wo kurondera ibindi no kurondera ko twovugwa ko ibindi biri en dehors y'ibi, hanyuma tugasanga nituriko tuba efficace mu vy'Imana yaduhamagariye. Okay. Hari intambamyi nashaka gucako, muranyongera iminota 10. Hari intambamyi nashaka gucako zituma tudakoresha impano zacu neza ngo twumve tunyuzwe. Kubera ko hariho kunyugwa Imana izana kungana no kunyugwa k'umukristo. Iyo umukristo yakijijwe akemera kunyugwa n'agakiza Imana yamuhaye. Haleluya. Spirituellement, émotionnellement, umushaha wiwe akumva anyuzwe. Kubera iki? Afise impano yakiriye agakiza, kandi ako gakiza kamurutira vyose, akumva aranyuzwe. Hanyuma yasatira mu kurondera imibereho nk'uko umuntu wese ngaha ahamagariwe, yaronka akumva anyuzwe na Kristo, yabura akumva n'ubundi aranyuzwe. Haleluya. Kwishuri vyamunanira akumva ntaco, ejo nundi munsi zosubira ngerageze, ariko wamuraba ukabona n'umuntu anyuzwe atekanye. Ivyamunaniye ibitariko bigenda mu buzima bwiwe, ishengero ntiribizira. Ari umugabo, madame we ntabizira. Ari umugore, umugabo we ntabizira. Kubera iki? Hari satisfaction y'iyo identité. Okay. Hari yindi satisfaction rero y'iyo umucuraranzi aronka iyo ariko akora neza icyo yahamagariwe gukora mu bijanye n'impano yiwe. Haleluya. Okay. Nagira mpere rero ku ntambamyi zituma tudakoresha impano zacu neza ngo twumve tunyuzwe. Icambere, kutemera gushira ubuzima bwawe munsi y'uwaguhaye iyo mpano. Kutemera ko Imana yaguhaye iyo mpano, kutemera kuyegurira, kutemera kuzana ubuzima bwawe muri controle y'Imana. Kwiganza niwemere kuganzwa n'Imana, ico kirafatanye. Cya kabiri nk'intambamyi, kutamenya intumbero cyangwa igituma Imana iduha impano zayo. Ni zayo, hanyuma tukaziyitirira, ariko vy'ukuri ni zayo iduha. Kutamenya intumbero. Iyo utazi intumbero yatumye Imana ikwekipa niyo ngabire, urazazanirwa ukaba mu kajagari. Gatatu, kudakurikiza urutonde duhabwa n'Imana mu gukoresha impano twahawe. Kudakoresha impano zawe neza mu bwizigirwa. Raba ico wandika muri ivyo. Kudakurikiza urutonde, instruction duhabwa n'Imana mu gukoresha impano twahawe. Entre parenthèses, kudakoresha impano zawe neza mu bwizigirwa. Igikurikira, kudaha agaciro impano wahawe, nuha agaciro impano z'abandi. Kuko iyo impano yawe utayiha agaciro, itaranto yawe utayiha agaciro, biragoye ko uheza nguhe agaciro n'impano z'abandi. Nico gituma tutemerana kandi tutemera ivyo tutemera iki nakivuze kubera ko tutemera
iki kirashobora kuvyura amano z'amadeba maremare. Okay, hama hari imyidogo hagati yacu ko atagushigikirana. Naka yasohoye indirimbo aba subscribe aba subscribinga ukababura, aba likinga ukababura, ako amurunguruka ukabona yagiye gusubscribinga no kulikinga y'icyongereza, y'igifaransa, y'igiswahili, y'ikinyarwanda. Kubera iki? Turagwaye, turaremvye. Yo hava ndusha ama views, yo hava menyekana agatangura kutwiyemerako. Sa ivyo ukora, kuko ivyo biba nivyo wimbura. Ico ngo hwe, ndazi ko mufisi ico mubizi ko kundusha. Kutamenya ko umwe wese azobazwa ingene yakoresheje impano yahawe, akazobazwa n'umwimbu wavuye mu gukoresha impano yahawe. Yagira nshakarongo ngaho, nubwo dukeneye akanoti, mu vyo uzobazwa ni warenguka imbere y'uwaguhaye iyo mpano. Ntazokubaza ngo wayicishije amafaranga ngaha angana gute, winjije amamiliyoni angana gute. Urabona ko tuyakeneye, kandi rimwe na rimwe tuyapfa, rimwe na rimwe adutera umujinya ko twayahawe nuko tutayahawe. Ariko mu vyo uzobazwa, uwaguhaye iyo ngabire ntazokubaza amahera wacishije waronse muri iyo ngabire. Ivyo ngo hwe. Indi ntambamye n'ubwoba butuma twisanga tudakora ivyo twabwirizwa gukora, gutinya ko vyohava bitagenda neza. Muri kiya gisomwa hari uwahawe itaranto avuga ati ndayicuruzi, yompombera shwida, acaragenda arayihamba. Hari abantu uyu munsi ngaha bishwe n'ubwoba kubera amakuru muzi, ngurumva ngo bacanje amisi, ngo bagiye mu muziki, ngo ariko ngo bapfuye uko. Sawa, Canje Hamisi yari afise umutwaro nk'uwo Imana yaguhaye. Haraho iyo histoire ishobora guhurira nizo turimwo, ariko turabandi. Wewe nturi Canje Hamisi, wewe nturi Kirundo Gerard, wewe nturi Nikiza David, wewe nturi. Umuntu wese afise destiny yiwe. Okay? Gufisha ubusa akaryo, opportunité twahawe n'Imana ko gukoresha impano zacu. Umuntu wese ngaha haraho Imana yamuguteretse, aho usanzwe ubarizwa mu rusengero, aho usanzwe ubarizwa muri ministère, aho usanzwe ubarizwa muri iki gihugu, na karyo wategerezwa gusezisa, gufatamiri, ugakorana umwete icyo ujejwe Imana yagutumye. Kuko akaryo utakaje uyu munsi, ejo nuzokarekipera. Kindi kutababazwa n'ivyo tutariko dukora neza uko bikwiye. Nukuvuga ngo kudakoresha impano yawe mu kuzana urutonde aho wasanze hari akajagari. Ubundi umucurananzi mpimbazamana
arafise kapasite imwubakiyemwo. Urabona kujya kuntu tuba dufise ingene oreille yacu musicale iri sensible, hein? Iri sensible ku manota adapanze neza. Iyo sensibilité burya twategezwa kuyikoresha no muri organisation. Nta kuntu uri umucuraranzi wisanga muri groupe de louange ngo tuzita ukananirwa kuzana urutonde, kandi vyitwa ko iyo ufashe igicurarangisho cyawe uri ku ngoma uri kuri gitari utadigera umujyi utanangiriye, sivyo? Uri sensible cyane, no utuning. None ni gute ushobora kwicara muri worship team cyangwa muri chorale warabuku daboro biguhereye kukabura umuntu w'akajagari daboro munyifato, amasaha, ingene wicara, ingene ufata telefone, umwanya w'amasengesho, ingene umwanya w'ijambo ry'Imana wewe bitakuraba. Ni gute ivyo bintu bituninga gute, birimo harmony imeze gute? Urabona? En fait tuba turiko turitega imyereka sensibilité d'office y'urutonde muri harmonie musicale. Iyo sensibilité yategezwa kuza no mu buzima bwa misi yose. So hariho amakenga yuko ushobora gusanga umucuranzi mpimbaza ashobora kuba arira ku isahani ritogeje, yaririye ko saa 6 agaca avuga ati no ku mugoroba nta mwanya nifitiye wo kuryoza, no ku mugoroba ndira kuriri, sije nyene nariririye ko. Hariho amakenga yuko umucuranzi mpimbaza kubera kutarmoniza iyo sensibilité, kutayizana mu buzima bwe bwa misi yose, birashoboka ko ushobora kuryama ku gitanda kuva kuwa mbere ukagisasa kuwa Mungu kubera ko cyaguteye isoni. Murabona extreme ngiye ko nshatse kuvuga iki? Nta wenzi afise izo ngeso, ariko n'amakenga mfise kubera ko hari ukuntu harmonie, hari ukuntu sensibilité dufise mu muziki tutayizana mu buzima bwacu bwa misi yose. Hama mu byo twagirizwa rero, mu byo twagirizwa ni bene ako kajagari. Ndacegwa barandindira, sike nakare ntibampemba, okay? Hanyuma nibanzana ko urutonde n'amadiscipline ndabiheba. Wow, murazi ico cerekana manque ya gwarufatiro twatangura, identité, hanyuma no kudatahura ishengero. Nagira ndabavunira kagohe. Ishengero ukoreramwo rishake ribe rifise intege nke zingana gute? Mugihe gitwa ishengero rya Kristo, ube hange. Ewe ni honneur nibakwe Imana yagiriye wewe nanje kugutereka imbere y'abantu Kristo yaviriye amaraso, umugeni wiwe. Kristo agacavuga ati ndakwekivye, korera umugeni wanje. Iyo ni honneur yategerezwa kutuvundurura mu bitanda, yategerezwa gutuma dushira ibintu ku murongo, ubujagari bwose burangwa muri twebwe. Iyo ni honneur yategerezwa gutuma twiraba muke tukavuga ati karabaye ndamenje. Umugeni wa Kristo nyene gucungura uyu mugeni agaca avuga ati umviriza ndakwekipye, ngwino korera umugeni wanje. Wow, niteka ridasanzwe. Bamwe muri mwebwe muzobimenya muri kumfiro ku gitanda umunsi wa nyuma wo kujabuka hakurya atacu kibikorera. Kwera iki? Wafushije ubusa akaryo Imana yaguhaye, opportunity Imana yaguhaye yo guserva umugeni wiwe.
naho noshaka nkigereza ngaho. Indi ntambamyi, kutababazwa n'ivyo utari kurakora neza uko bikwiye. Kudakoresha impano yawe mu kuzana urutonde, nico nari mvuze, wasanze aho uherereye. Gukunda ico impano yawe ishobora kuvyara kuruta gukunda no gukuza impano ubwayo. Tuvugana ukuri, ingwara tugwaye ubu ni namaze kuvuza, namaze kumenya gufata do, fa, sol, la mineur, ré mineur, namaze kuvuza ibintu bikumvikana. Pesa zinanza ingia, ntegerezwa kubanza kubivyaza umusaruro. Bene data, akanoti ni keza kweli kandi karakabaho. Iyo kari mu mufuko hari akantu k'umutekano umuntu wese yumva, sivyo? Hari akantu k'umutekano umuntu yumva akumva vraiment agenda aradundika, urumva? Ariko ukiri kuradundika dépense yasohotse, ukiri kuradundika ngaho yaraheze, ukiri kuradundika ukitambutse kabiri uruhagarara ruragarutse kubera ko araheze. So gufata umuhamagaro wawe ukawuvunjamo, impano yawe ukayizana ku rugezo rw'ico ishobora kuvyara mu kanya gato, ubugizi ikosa rikomeye cyane. Ndazi ko muza kubaza ikibazo kijanye n'ico ati abantu ntitwahumvise washatse kuvuga iki. Nivyo nyene. Indi ntambamyi, kutabumbwa n'ivyo dufise bituma tudakoresha impano zacu neza. Kutabumbwa n'ivyo dufise. Ivyo mwanya birananiye kweli. Ingaruka mbi ziva mu gukoresha impano zacu nabi. Turafutana kubera ko gutahura neza no gukoresha neza impano Imana yaguhaye bizana umuco mu buzima bwa misi yose. Nubu umuntu aguma atomboza, nubu umuntu atatora, nubu umuntu reka tubizane mu gipastori niho muheza mukabitahura kubera ko tuvuze ivyacu umenga oya turiko turibesha cyangwa uratubesheye. Gukorera Imana ni imvugo igezweho ku isi yose cyo kimwe na hano mu Burundi. So umuntu arashobora kunanirwa n'ubuzima no kudatora neza ico ategerezwa gukora kuri ubu butaka bw'u Burundi. Gaca avuga turazi narumvise ibintu by'amasengero na kandi narumvise ko abapastori babayeho neza. Agaca yinamura agatelefona muri Kongo ti jewe titre ntangurira ko ubu nyene ni prophète, numva bavita amatitre canke ni apostle canke ni mega bishop n'ibindi. Agaca agapanga ivyo apanga agaca tangura. Muraza abantu bagorewe muri ivyo bintu, muraza amanyanga ari muri ivyo bintu. Kubera iki? Bizana gufutana. Hari satisfaction udaheza nguronke
naho wofrapa abantu uyu munsi bagatonda umurongo bavugishwa ko wapanze ubuvugishwa ubavugishwa ko bagasiga n'imbuto bateye mu giseke hariya, ijoro ryawe ntiriza koroha. Ko ntibifatiye ku byo wakoze abantu wakonvense, oya, bifatiye kuri wewe n'Imana yawe. Ivyo urimwo biratomoye. Niko rero n'umucuranzi iyo udatekanye, iyo ata conviction ufise ngo uheze ukoresha impano yawe neza utekanye mu kubaha Imana, umugeni wa Kristo, ivyo ukora hanze y'umwanya wa eglise navyo bikaba bitomoye, bizana revenu ntonya canke nini. Mu rusengero bagera ahantu bavuga ati turabona ivyo ukora, twashaka kuvuga merci, bakaguha akabahasha, rimwe kakazi ikindi gihe ntikaze. Urumva aho hari yindi chapitre duhava twugurura ingene umucuranzi yumva ko ivyo gutanga ishikano mu ishengero no gutanga ikigira 10 bitamuraba. Aro ivyo vyose muri bamwe mu bari mu gitunga mwebwe ati twe twaritanze abandi nibatange, kandi bajya bose bariko baratanga ajya amanoti atugwako twe turi mu giseke hariya. Iyo ni theology sigaye iri muri twebwe abacuranzi, sivyo? Kugira ngo dufate Bibiliya, twandike Bibiliya yacu d'abord, twikure mu gisata c'abaherezi abakristu, urumva bagengwa n'ijambo ry'Imana n'indero rukristu, les finances batahura les finances z'ubwami bw'Imana, hanyuma tugahinduka les mendiants, tugahinduka abantu baguma bavuga ati twebwe ivy'Imana ituvuga ko nk'abakristo ntibituraba, ahubwo isi yose niturabe, hanyuma murabe ico mudukorera. Iyo ni chapitre nuguruye, nibaza itari bworohe kandi atamoya tuza kuyironkera uyu munsi, kiretse ni mwasenga izuba rigahagarara. Okay? Akanya rero karatureka. Ndazi ko bimwe biza kuza mu bibazo, ariko aborosha muze kudufasha kugira ngo nituje mu tuntu duto cyane tudutesha umwanya. Sinshatse gusuzugura ikibazo cyawe, ariko nimba wankurikiye ndakwemereye n'ivyadushobokera, hari igihe binanira, hari n'igihe ndabishobora. Nimba hari ibintu hari kuzazanirwa mu muhamagaro wawe, tukonakora programme tugahura tukaganira turi babiri, sivyo? Ariko vya bibazo vya bindi mwibarabara n'iki twebwe ubwacu dufite inyisho ariko twirengagiza kubera kudashaka gukura, ivyo tubireke, turabe ibintu vyotuma tuva aho turi tuja handi, dukure mu ibango ry'umuhamagaro wacu. Haleluya.